Bite bro? Fresh sana bro. Meze neza. Ndashima n'amavuta. Abantu batakuzi bakubonye gushasha izina ryawe niri. Je nitwa Bizoza Evode. Ry'ubuhanzi y'ubustare twese tuzi kuri YouTube. Ry'ubuhanzi bazorimenya kubera ino sura bamwe barayizi nta kibazo tubandanye. Abatayizi. We wari wababwiye ariko. Okay hama kubera iki wapostinze uvuga ko abastari basinya amakontra ariko ugasanga ubuzima bwabo buracari bwabundi nyene ntibwahindutse baracakenye ni kubera nyambo ubona ba Wizkid bapushinga amarambugen ba Davido bari mu ma private jet ni kontra basinye kandi ukurikiranye history ya Davido nta kontra zirenga zine yasinye usanga asinye kontra imwe cyangwa zibiri ariko ahiwacu gusinya kontra umenga ni fashion muri rimwe umwe ashobora kugira kontra 40 ku mwaka ikintu gitangaje ariko bagenzi bacu bumvise ati yasinye kontra ubuzima buba buhindutse complètement so nashatse kuvuga ku baririmbyi bariko baratwereka speed yuko bariko barasinya amakontra bareke kutwononera game kubera life yabo ntiri kwirahinduka rero bisigura yuko ayo makontra ashobora kuba ari fake kandi bariko barica abapeti bien inspira kuri bo so nashatse kuvuga kubura abo baririmbyi mvuge no ku radio no ku ma media kubera nimwe kenshi muba muri mu place muzoze murakurikirana kontra y'umuririmbyi yasinye kubera bajya baririmbye nyene barashobora kwiteranya na mwebwe bashobora kwiteranya n'abafanzi basaba ama $10 ama $20 ejo kubera umufanzi amaze kubona mzee wewe ugumusinya amakontra ejo niyo mubwira ati ndungikira $20 gutahura abona yuko wogoroye kubera ahari uwo mufanzi wawe abonye umuririmbyi yasinye kontra bari mist abona yuko agiye kuba ikintu cyatari none we uri kuri yicira nico kintu nashatse kuvuga kenshi ivyiyumviro vyiwanje bi negative gose ariko uvyinjiyemo biragufasha naho ndashobora kukubwira ijambo nko wumva ndirimba baririmbi ari abaririmbyi ndirimba ukumenga namuvuze ariko munyu mugiye kumukurikirana ugasanga yagize discipline vya bintu yabihevye ari mu bindi ni kubera iki Mr Champagne ariwe yaciye akwishura abandi bagumye banumye Mr Champagne birashika kabari we na asinya ama contract fake nico gituma byamukoze kwajya ukuri kurababaje ariko ico novuga tu Mr Champagne sinamwiyumviriye ko cyane nashatse gukebura abarundi abaririmbyi y'abarundi bose sinavuze umwe canke babiri kubera basinya amakontra ni menshi amakontra twabonye mu myaka ibiri nyuma ni menshi hari umuririmbyi usanga mu mwaka umwe ari muri aja muri lebo zishika ku 8 none ni babandi nyene nabandanije mvuga je nta Mr Champagne navuze ariko kuba vyaramukoze ko ni vyiza ngira nawe bizomufasha ikindi naco waranditse uvuga ko abahungu fake baguma biteze gukurikirana news za Neri ni kubera iki wanditse ijya post canke bariko washatse kuvuga nde ikintu nk'ibyo navuze ati abahungu bukuri benshi bari bize nakazi ariko abahungu fake bicaye barindire news za Neri nata ni challenge n'ubuzima nashatse gukebura kubera bro hari umuntu yakubwira ati bana ngiye gushariza telefone tugende kwidira ngo rindira nshige ngo Neri nata no zigwaza gupostinga bisigura yuko n'abahungu nabo basigaye abanyarusako nashatse kubakebura tu kuri post yawe ya 28 December twarabonye upostinze kuje gushasha ariko ukwezi ukaba kugiye guhera atakintu na kimwe turabona ni kubera iki ukwezi ni kurahera aracari kare sana tugeze mu 17 haracari kare kwezi ni kurahera ariko muri kuno kwezi nyene ipi yanje irasohoka zo bifite indirimbo zine cyane zitatu ipi tuyitege nkajya tariki uravuga canke uvuga ni amatitle ni anytime soon nihogera tariki 24 ipi tarasohoka from now ipi irashobora kuja no ku rubuga nejo canke no munsi nyene akandi kabazo bambwiye nze kumubaza Bizo hari umuntu yambajije ngo Bizo yarubatse ndubatse ushatse kuvuga urabana n'umukenyezi mu nzu waragize mariage kwa canke wararongoye gusa tumurabana n'umugore mu nzu bimaze gushika umuntu akabana n'umuntu aba yaragize mariage ariko je nihagera nzobabwira bivuze ko Bizo aracara umusore canke n'umupapa Bizo n'umusore ariko ndafise umwana ndafise n'umuntu nkunda ndafise urumva hasigaye gusa tuje imbere y'amategeko ariko byose
bimeze neza. ama challenge gato ngoma ndakubaze ikibazo uraza gutora umuririmbyi umwe collabo ya Mr Champagne na Frima Boy ninde mwokorana collab Oya ndagusabye ntumbaze ibibazo by'abandi baririmbyi baje muri Wezo Shoes mbaza kubirato mbaze kubuzima bwa sawa nico cyonyine kimwe wewe gusatora we mugiye nta numwenzi mwoko wanza yagize nk'ukurondera agize ukurondera akavuga ati ndashaka dukorana indirimbo canke bagasora teme bose bakazi carimwe mukorane idenziza mbona yuko ari kintu coza gihindura umwe mu runganwa babiri batatu gihindura abarundi mu vyiyumviro twokorana sindaba mu maso umuntu sindaba iki ndaba umuntu azanye ikintu conteza imbere kigateza imbere we kigateza imbere na kigahindura kubera urazi yuko umuziki wanje je ari hinduka amabizo Wezo turabona ufise brand nziza ya Wezo Shoes twiteke ko hari abaririmbyi uzofata mu migongo bahe amakontra bazi baramamaza bakora publicité y'ibidandazwa biri hano Wezo Shoes ni kampuni ariko iracari nto ntidukeneye guha amakontra abaririmbyi kontra y'icyayi ugasanga umuntu musinyishije azoza aranywa icyayi muri Wezo Shoes akaca sinya agapostinga akavuga yuko yaronse amakontra kaza ari mu madiriza akati oya ntiharagera ariko nivyashika tukabona yuko dushoboye gufata umwe mu mugongo tuzomufata nkuko nama ndabikora jere abaririmbyi baraza gusaba support sana ngaha mu video kandi twamatwa bahaye ibirato nibindi so novuga yuko abantu bizere gusa ikintu kinini kizova muri twebwe nibabandanye badufata mu mugongo atari akabanga EP yawe zosohoka itariki zingahe EP navuze anytime soon guhera uno munsi irashobora gusohoka ariko ntihazorenga 24 itarasohoka hama turashaka urangire abafanzi bawe aho bagukeneye bashaka kuguteza imbere aho bugusanga icambere ni kumbuga ngurukana bunyeni nkoresha hose nkoresha Bizo Wezo Twitter Instagram Facebook kuri YouTube kandi ariko aho adresse ya shop yanje ahantu iri naha muri Ville hampande ya Sokabu siège nganye muri Avenue de l'Amitié ahashitse ni kuri entrée ya Sokabu siège na entrée inkoreramo birafatanye bisigura yuko naho yoshika kuri entrée ya Sokabu siège umuntu wese yo habona naho yabaza ati kwa Bizo nihe bace bamwereka adresse yanje iroroshe gose amigiciro igiciro ni igiciro gito ni igiciro kijanye n'ubuzima bw'umurundi wari wose. Okay murakoze kuko tubonye twari kumwe na Bizo Wezo araje vuba na EP yiwe y'ibisazi y'ibigica murakoze ciao ciao.